Okay, ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivaye naho muriko mudakurikirana muherereye. Nongera kubaha akaze gukurikirana kino kiganiro kuva aho gitangura gushika gihere. Ngiye kubabwira ibintu mutari bwigere mwumva. Ngaha kuri iyi chaîne ya Vikasava Official. Nabo ndababwire, waruzi yuko ivu ryacu ryo ngaha muri Afrika canke ngaha mu Burundi ari ivu rya mbere kw'isi rimera. Icya kabiri, waruzi yuko amazi yacu ari amazi ya mbere kw'isi aryoshe atangorane n'imwe arimwo. Aha ndiko ndavuga amazi meza atamaze gucafura. Waruzi ko ngaha mu Burundi dufise ubuzi bwinshi wanashaka hariho n'ubutarigera bukorwa. Ivyo sinzi ko warubizi. Rero ni muri iganiro kaze kugira ngo dukurikirane kino iganiro kugeza giheze, kandi iyi video ni iyawe wewe uriko urandaba. Rero ndagutumira kugira ngo ugire sabone. Niba telefone yawe canke computer canke tablette canke televiziyo, ikintu cose ukoresha mu kurorera ino video, niba kikwereka kuri sabone, ugende ufyonde kuri sabone, wongere umanuke ufyonde hajya kuri tuta hajya ku gakengeri, kugira ngo uzokwame wibonera ibiganiro tubashikiriza ngaha kuri Vikasava Official. Rero ngaha muraza mukaraba mugabo ntimugira sabone, ntimuza kugira ngo tubake umuryango munini cyane. Iyi video ndabatumiriye kugira ngo muze mugire sabone ku batarayigira, kugira ngo tubandanye n'umuryango munini cyane w'abarimi n'abantu bakunda uburimyi. Iyi video ni yawe wewe ukunda gufungura. Bene izi chaîne niza gushigirwa cyane kuko ni chaîne zizana ibintu bishasha, kwigisha abantu amaformation n'ibindi kugira ngo abantu bashobore gutera imbere, iyi si tuyindure nziza. Nuko rero ntibe ndarandiye reka mbandanye na video nabateguriye uyu munsi. Murabona uyu munsi ntabwo ndi mu murima kugira ngo ndabereke bimwe vy'uburimyi. Murazi ko ndabereka ama video atandukanye ajanye n'uburimyi, imirima ingene bimeze, intambamye duhura nazo mu murima, ndetse nkabereka n'amashusho y'ibintu tuba twimbuye kugira ngo mubone yuko inyigisho ndabigisha ari iz'ukuri. Rero niba utararaba video zanje urashobora gusubira inyuma kugira ngo urabe video zanje imwe ku yindi, hanyuma rero ubone icyo ushobora gushira mu ngiro, kuko inyigisho twatanze zose ni inyigisho nabigishije ingene mushobora kurima kugira ngo mushobore kuronka ivyo kurya. Uyu munsi bagenzi, iyo ufise ivyo kurya uba ufise amafaranga, kuko uyu munsi ibintu nka vyose usanga ubishoye ku isoko baguha amafaranga. Uyu munsi rero si muri bya bihe twarima ibijumbu bavuga ngo ni ingorane bakabisesa mu ruzi. Ubundi kuri muri yabihe ufise ibijumbu uyu munsi ufise amafaranga. Ni kuvuga ngo uyu munsi la consommation yarabaye ndende cyane, kubera uyu munsi n'ibitungwa bifungura amafaranga, bifungura ibifungurwa. Twarijokiye kurima kijambere, turijokera korora kijambere. Ni kuvuga rero uyu munsi ufise ibifungurwa ubu ufise amafaranga. Nico gituma rero mwoza mugakondisha chaîne kugira ngo ibyo biganiro byose ndabashikiriza kugira ngo mugire gute mubishire mu ngiro tujane mu iterambere. Rero uyu munsi ndaza kuvuga ku bintu bitandukanye, haba kuvyofasha igihugu cacu ciza cy'u Burundi, haba kuvyofasha abene gihugu. Nza kuvuga ku bintu bitandukanye muri ino video. Ni kuvuga ndaza ku bicanga mugabo ibyo byose nibigana ku iterambere. Uyu munsi rero wowe uri kurandaba ushobora kuba uri umushomeri. Reka ntangure kubo twokwita abashomeri. Nagomba ndababwire yuko ijambo ubushomeri nko muri mu Gicongereza ubushomeri ntibubaho. Jobless ntikibaho. Kuvuga ngo uze ngaya mu jobless, uvuze ikintu kibi cyane. Uvuze ikintu kibi cyane kubera nta muntu n'umwe ashobora kubaho atacari karakora. Nta muntu n'umwe ashobora kubaho mu buzima atacari karakora. Uwo muntu aba ari kinebwe. Kuko murazi yuko Imana yaturemeye gukora, umuntu yamuremeye gukora,
imaze kurema umuntu Imana yamuhaye akazi. Imana yaremye umuntu hama imaze kurema umuntu kimuha akazi ko gukora. Rero Imana yaduhaye akazi. Nuko rero uyu munsi ngomba nganire kandi ku umuntu avuga ati jewe ashobora kuba warize canke utize ariko umaze igihe kirekire wiyumvira ikintu wokora, wabuze ikintu wokora ingene wogushira mu ngiro. Kuko kwiga ni kimwe, gushira mu ngiro n'ikindi, kandi kwiga biroroshe aho gushira mu ngiro usanga bigoye. Rero ni wewe rero ntumire kugira ngo ukurikirane iyi video mpaka iheze. Rero ni waba atakintu ubona wokora, ugasanga utuntu twose ukora wikurayo, ukora kugira ngo uronke two kurya twa buri munsi, atakintu nyene urumva wokora. Namwe ndakubwire ibintu bibiri. Icambere nuko wokwibaza ibibazo bibiri. Nikihe kintu nkunda kurusha ibindi? Ariko tutarashaka kuri ikibazo ca mbere, ni ukuvuga ngo banza wigize inyuma ibintu bigusamaza. Uzofata umunsi wigize inyuma ibintu bigusamaza, yaba amatelefone, imipira, ibiki, ufata umunsi wose wigije inyuma ibintu bigusamaza. Hanyuma rero uje ahantu h'agacerere, utangure kwiyumvira meditation, wiyumvira ikintu ukunda kurusha ibindi wokora. Ngani kijanye n'igikorwa, apana ibintu ukunda ibintu vy'imipira n'ibindi abona ko benshi babikunda, oya sibi. No kwiyumvira ikintu ushobora gukunda kuruta ikindi mugabo kijanye n'igikorwa. Kuko ico kintu wumva ukunda kurusha ibindi kijanye n'igikorwa, ugushize mu ngiro misanzu watera imbere ko nico Imana yakuremeye. Rero yumvira ikibazo kivuga ngo mbega nikihe kintu numva nkunda kurusha ibindi nokora. Cyo ni ikibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri ushobora kwiyumvira, yumvira ikibazo kivuga kiti ni hehe nipfuza kugera? Nihe nipfuza kugera? Bifuza kugera hehe? Nihe wifuza kugera mu bijanye n'iterambere, mu bijanye n'ubutunzi? Nihe wifuza kugera? Aho hantu uhacapure. Hanyuma rero maze kugira gute, maze kumenya ikintu kunda cyane kurusha ibindi byose, ico kintu c'Imana yakuremeye gishire mu ngiro, utangure n'ibigwa bito, utangure kuraba ingene wishira mu ngiro naho ufise umutahe muto. Je mwazi ko ndi umuntu nkunda uburimyi, ibintu by'uburimyi naraje kugira ndabishire mu ngiro kandi ndabikunda. Niyo mvuye ahantu mpora niyumvira mbega inyuma yanje imeze gute, ugasanga mbanje gutembera mu rupangu nkaraba utuntu nateye, nkaraba ingene tumeze, nkaraba ko atakintu cyo cyatwonona ibintu bene ivyo ndabikunda cyane. Naco gituma mubona ngira hayisite kuri bijya bintu ndabereka. Kuvuga bijya bintu ni jewe ndavyirimira, nta muntu numwe amfasha, ni jewe nyene, kandi nta ni mafoto nkura handi jewe, Rero ivyo bintu niwamenya ikintu ukunda kurusha ibindi kijanye n'igikorwa, ico kintu cugikora, tangura gukora gutyo, tangura gukora buke n'umutahe. Nagomba ndabwire ngaho iwacu turacari ahantu amaproje yoroshe gukora. Ni ukuvuga ngo turacari ahantu amaproje yoroshe gukora cyane ngaha iwacu. Ivyo utari umunyabwenge ntushobora kuvyumva. Ahantu ushobora kugura nk'ahantu haniniya cyane ukororeraho, ukarimiraho, aho hantu amaproje aba yoroshe, ukagira amahinguriro, ibintu bene ivyo maze gutera imbere. Rero ivyo bintu uvyiyumvire, hanyuma ubishire mu ngiro. Uzogenda uraduga buke bivanye n'ibikorwa byawe ukora. Ariko hari ikintu mbona ugwaruka bw'uwo munsi bariko barakurikirana. Ugwaruka bw'uwo munsi ntibariko barakurikirana ibikorwa dukora n'amaboko.
ibikorwa dukora n'amaboko bagomba ibikorwa vyoroshe amakomedi bo n'amakomedi si mabi mugabo twese nduhereye mu makomedi urabona benshi baherera mu makomedi kuririmba kugira gute ariko ibi byose ni vyiza ariko genda mu bikorwa ushobora gukora n'inguvu canke ushobora gushiramwo ibikorwa ubona ikintu uri kurakora kuko ntabwo nababwire ibintu by'amakomedi muri kazoza birashobora kuba bifise agaciro gatoya ati gute uyu munsi umuntu urabona turiko dukoresha mu buryo twinjira mu buryo bw'ikoranabuhanga bukomeye AI irakora rero nibakora komedi yonyene hari igihe abantu bazaba bironderera amakomedi abatwenza bakoresheje AI bivanye n'uko turaja rero igihe wacawe uzosanga kigize gute wacawe uzosanga kigarukiye aho nyene abajene benshi muri ko muja mu baririmbyi haraje bariko baja mu buririmbyi gusohora indirimbo benshi ugasanga benshi cyane bariko baja muri ivyo ivyo birashobora guteza imbere abantu muga navyo nyene birafise limite uyu munsi murabe umuntu yifitiye radio yibashaka ate memoire akishirondera indirimbo yose agomvye kuri YouTube canke handi hantu AI irakereye indirimbo akayikoresha ugasanga nta ngorane iyo nize ndirimbo muja kuririmba hari gihe sindavuze ngo uyu munsi ngo bica bishoboka muga hariho igihe uzosanga izo ndirimbo zitagifise uri kuraziririmba zitagifise iki abantu batakizumviriza rero abajene ngomvye kubereka yuko muza mugakora ibikorwa ushobora kubona icyo uri kurakora nk'ukorora kugira amahinguriro gukora ibintu bishasha iyo byose kuko ndabona ko ku ruhande rumwe muri ko mugira gute muri ko muherera muri komedi n'indirimbo n'ibintu tw'amasketch nibiye nyene muja ku sinzi ko bavyita ugasanga muri ko muharira ko nzoga mu nk'amavyuzi nibyo bashobora kuduga mu gihe gito mugabo rondera ikindi kintu ikindi kintu ushobora kugira gute gukora kugira ngo kiguteze imbere kandi ubona neza ibyo uri kurakora ubase nk'uruganda cyangwa ukorora inka nyinshi ibyo bintu urabibona canke ukazoragura amaparasera menshi ibyo bintu ubibona nuko rero mugabo ndiko ndabona n'abakomedi n'abakora amavloge n'abaki bariko baraja mu bindi bintu bibafasha mu iterambere urabona nka Monsieur Mutimaro Comedy yaragiye mu burimyi aja no mu rudandazo nyene ndabona abanyange ariko yatanga ibintu by'umukomedi mugabo yatanga ikorora inkoko n'ibindi rero ivyo ni ibintu bishikana abantu ku iterambere n'abandi muragenda munababona rero abajene ntimuhere muri ibintu byo muri komedi byonyene oya raba ibintu bishobora kubashikana ku iterambere rero mu kwigisha nta bintu birebire nzana ibiterme scientifique oya mba ngomba n'umuntu kumbure adafise umenye bwishi ndiko mvuga nk'uyaga kugira ngo ibyo mvuga abitahure rero ikindi naco gishobora kuba kibaye intambamye ku iterambere ni ikintu kijanye nuko abantu usanga bibereye ngaho batagomba gukora nagomba ndababwire nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere abene gihugu batari ku kivi batariko barakora urabona hariho ibintu keshi abantu mukunda ugasanga murakunda ibintu by'umupira gutigira ndabisubiyemwo ndazi ko umupira mukunda ariko ntimuntera amabuye kweri ntimuntuke ndazi ko umupira mukunda mugabo umupira uravye nabi ukoreje nabi urakujana handi hantu ugasanga abantu bariko indwi yose iraheze bayaga ibya Messi bayaga ibya Mbappe bayaga ivy'imigwi igende yatwara ibikombe no kuvuga ngo iyo migwi ugasanga uri kuyaga ibintu bya hari iburaya gusa none ivyo bintu ugasanga imaze indwi yose ubiyaga no kuvuga kubize ibintu bijanye n'imitekerereze ibintu umaze igihe uvuga ibintu umaze igihe ushira ku mutima ibintu umaze iminsi 21 udasiba kubivuga ivyo bintu heza bigahinduka ubuzima shizemo akantu gasa n'akagoye cyane gutahura ivyo bintu heza bigahinduka ubuzima ubwenge bwawe bukabukaza kuri ivyo bintu nico bita rero ugasanga umuntu yibereye muri
zone de confort muri ibyo bintu kana kumenga nta kintu na kimwe bimutwaye. Rero umenye hari abantu benshi umupira mu buyaga kenshi cyane mwazagira nga commentaire mu buyaga kenshi amakuru ari umupira mukaza muza muraraba inkino zigezweho muza kuraba aho imipira aho bazokina ugasanga kenshi muri ayo masaha 5 amasaha 6 uri kwarorera umupira. Nivyo hari benshi ngo batigira bagakina nyine akamari sinzi ko akamari sinzi ko bikabaha amahera muga bijyaye hajya n'imege mujyana ni nk'ifi mu ruzi zijyana hajya uri yakoze rya system y'agashobora guhomba. Nuko rero muraza ntabwo ushobora kumurya amahera rero nuko muraza kugira ama commentaire. Rero nayo nkivuga nti nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere abene gihugu bacu batari ku kivi bakora neza ntaco. Niba ukizi uze kwandika ngaho muri commentaire. Ikintu rero niba ugomba gutera imbere ba muri ibyo bintu by'amarigara ba muri ibyo bintu bigusamaza hama ushire ku mutima ca gikorwa wumva wabereye gukora ngaha kwisi ugishire ku mutima gikore mu bwito ndiko nabahamagara ngo mwese muze kurima oya mugabo nuwumva agomba kurima benshi mugabo kubera bibabaza kandi habamo kuvumbagara benshi ntibagomba kuvumbagara. Ikindi rero no kuraba wewe wirinde amajambo aca intege ngo ngaha aye ngo nta kintu nakimwe tuzohakura ngo ngaha aye ngo nukuri ngo nta kintu tuzohakura ngo ngaha aye ngo ntihamera ngo ngaha aye ngo rumva ngo systeme yaho ngo ntiyoroheza abantu b'abarimyi ntiyoroheza ikintu wokora ivyo bintu bigiyemwo ni kimwe namaza kubabwira urashobora ukabivuga kenshi usanga mu mutwe wawe byaramaze kuba uko nyene ugasanga nta kintu na kimwe ubona ukabona yuko ahantu uri hose ibintu bidashoboka atakintu na kimwe ushobora kuhakorera. Rero nuko rero nukuvuga ngo ibihugu byose bivuga ngo bitera imbere abanyagihugu batera imbere biba bifise politike y'akazi ku mwenegihugu wese bivanye n'ubuhinga bwiwe n'ubushobozi bwiwe n'ubwenge bwiwe abafise ikintu akora abaproduiza muri rusange abaproduiza. Rero niba ushobora kubona wiwe udakoze hama ugafungura nukuvuga ari ngorane hari wundi muntu yiwe arakora kugira ngo ufungure ikintu mushana cyo utagitahura n'ingoga nukuvuga wowe niba wiwe umunsi umudakoze iminsi bidakoze haba hari wundi muntu yiri warakora akaruha kugira ngo ufungure nukuvuga ngo naho udakora uza kugura ibintu uguze ku isoko uko uriya bintu uguze ku isoko hari wundi muntu yabirimye kandi aguma bina kumanya ku mwanya rero uza gufungura nubwo watanze amahera uza gufungura ibyo wundi. Rero raba kugira ngo wewe ufungure wakoze ngaha mu Burundi wacu haguri buzi cancane bukwiriye n'ubuzi bw'ingufu kandi namege muja hanze murabona aho mwarize ko mushikira mu buzi bw'ingufu kubera nibwo buzi ubu munsi biko buragira isi uko isi iri ku muvuduko munini w'iterambere ukubaka n'ibindi amahinguriro n'ibindi amazu meza ibiraro ibiki ivyo rero bikorwa n'ingufu. Rero niba ugomba gukora utarushe ahoye niba kuba utarushe uzosanga bigorana cyane kugira ngo utere imbere. Nuko rero akarorero Ubushinwa bwarateye imbere bwararavye kuri Maotongi buraraba ati twende dukwiye kugira abene gihugu canke abantu bize canke abene gihugu bari ngaho gusa basamaye ko bwari bwabahe imyaka n'imyaka bari ahantu menga bararangaye batabona ikintu bokora mugabo amaze kuza kujya mu perezida acababwira ati mwese mutegerezwa kuja ku kazi byanka byakunda. Abazi iyo histoire maza kugira commentaire rero bose bategeza kuja ku kazi bose bategeza gukora bivaye n'umwe wese ikintu ashoboye aba engineer kugenda kubaka abizo abagronome kuja kurima ni gute wokwita umwagoronome hanyuma rero ugasanga nta n'umurima w'akarorero ufise ugasanga mbere uri umwagoronome communale ahantu uri umwagoronome communale uza ko muri abene gihugu gusa ngene barimye muga wewe
nta muntu ashobora kukwigirako, nta murimo ufise w'akarorero. Aho muca muvyumva. Rero abantu bose bagiye ku kivi barakora, buvanye n'umwe ico ashoboye nico yize n'ingufu afise, hama babona gutera imbere. Uyu munsi mabona ayo bageze. Uyu munsi abashinwa baba ahantu hose. Amakuru yose nambwira yuko nta hantu banasaba na pizza. Biberaho ngo uko nyene. Kubera iki ibikorwa vyabo. Nukuvuga ngo rero ico yose la Chine. Murabona Amerika ingene hanyone yateye imbere. Amerika nayo nyene na cyane cyane yateje imbere, batanguye kurima. Batanguye kurima ipampa. Kugira ngo babone gukora impuzu. Bakanga bakarishora hanze. Bangura bakora n'ibikorwa biruhije cyane. Ibikorwa byo kwimba amantuze amabarabara, kwimba nyene amakanare nyene ashobora kubazanira ibintu by'amazi n'ibindi. Ibikorwa biremereye kandi ico gihe na technology ntayo bwakomere, rimwe babikoresha amaboko. Nukuvuga murabona umunsi Amerika ahigeze. Tugiye tukaraba no kuvuga ngo Singapore. Singapore ubona ko iteye imbere ku isi. Kandi nyene yateye imbere mu mwanya muto y'icane. Nukuvuga Singapore yateye imbere kubikorwa nabo nyene bariko bagira gute? Bariko barakora. Ibikorwa bigira gute? Ibikorwa bibateza imbere. None iyo bageze uwo munsi bageze ku iterambere rikomeye cyane. Kandi menye ko nje bihugu byose ndiko ndavuga ntibagifise ikibazo cyo gufungura. None nimba atagifise ikibazo cyo gufungura, ntimumva ko yuko uburimyi naho nyene buteye imbere. None bwateye imbere abantu batarimye, bwateye imbere kubera abantu bariko bararima ku bwishi kandi bacakoresha n'uburyo bwa technology bugize gute buteye imbere. Raba iki gihugu ca Botswana. Botswana mumenye ko kiri muri desert. Kiri muri desert ariko bateye imbere. Bateye imbere cyane. Perezida wabo amaze kuva mu gihugu cy'Ubwongereza kwiga, yaje azanye politike nshasha ibateza imbere kugeza kujya rwego Botswana bagezeko. Bwa mbere bari muri desert, nta kintu bari bafise. Mugabo nta n'inzuzi nyinshi bafise. Mugabo bashoboye gutera imbere kugeza bageze uyu munsi. Egypte bo bakoresha amazi yacu ya Nile ngahava mu Rutovu. Nta yindi nta rundi ruzi bafise atari Nile. Mugabo amaji abaho. Egypte iri mu bihugu vya mbere muri Afrika biproduce amaji menshi, ibintu by'ibinyobwa. Kubera iki uruzi Nile na politike yabo y'uburimyi. Rero tuko turavuga uburimyi, reka tubuvuge. Kuko ivyo byose biva mwibi. Kandi niko nababwiye yuko ifu ryo muri Afrika, ifu ryo mu Burundi, ifu ryo muri Afrika yose ni ifu rya mbere ku isi rimera. Ifu rya mbere ku isi rimera. Nk'akarorero, raba ahantu ushobora gukura nk'iyi nk'umwumbati. Ubu ni kipfunde murabona? Ni kipfunde. Urabona ngahaye. Murabona ifu? Murabona ifu? Murabona ifu? Baramaze kubifu. Abona ahantu ushobora gukura nk'ikipfunde ngaha. Murabona akamanyu gatoya kapfuye ku mbati munini. Aha nta engrais chimique wasizemwo. Nifu nigiterwa waciye n'ivyatsi wegeranije hama rushira mu ifu kivamo ibintu nk'ibi. Ona nk'iki ko umuntu yoshobora kukirya hagira akamara munsi wose atangwanagize. Kandi akamwana n'akamanyu gatoya gusa nakuye ku mumbati. Rero twege mu Burundi beje abantu ntihamera bo uri kuvuga ko hatamera bibanye n'ingene bari uhazi kera. Mugano umunsi haracamera. Aho oye hanze Buraya bari iyo munaza kugira commentaire ni hehe wotera umumbati kimbura mumbati nk'ubu atangere chimique n'ibintu by'amaproduit chimique basizemo. Ntaho. Rero urashaka kuvuga ngo nta mase ntaki. Oya amase iyumvire kujya wiyumvira ibiharuro, kujya wiyumvira science, yumvira ingene ushobora kuronka ayo mase. Umunsi bacafise ibiti bihungurura amababi, umunsi bacafise nyene ivyasi hari aye no gushirika umwete ukabizana. Ko karagaciyemwo. Urumva ko ndumurimyi nguma ngaruka cane ku bintu bijanye n'uburimyi. Mubona rero iki
nakantu gato gusa kavuye ku mwumbati haba ari munini cyane. Rero kandabereke kamaze amazi. Aya mazi ndiko ndanwa aya nta kintu na kimwe kirimo. Mu Burundi ahantu hose ushika uravoma amazi ukanwa. Nta kintu na kimwe kirimo ngaha. Ahantu hose ushika uravoma amazi uhagira gute ukanwa ukinwera. Rero nk'ayaye n'amazi meza cyane. Aha ndayanyoye nta ngorane nimwe, nta produit nimwe irimwo. Turashobora no kuyagurisha ukunyene ugasanga abantu bafise amagara meza atakibazo. Era abareka ubona kano kantu aho uri aka kantu ntigashobora kuba ko haba. Ana aka kantu kaye uraza kangene kazimvye. Aka karazimbye cyane gose, karazimbye cyane kagwa amahera atari make. Aka hari igihe akantu kamusanga utuntu datari igihumbi ngaha. Rero urabona aka kantu karazimbye. Besho mumbwiye ati none aha ntibori imibitoke ngo itoke ngo byatewe n'ingwara. Iyo ngwara nyene tegerezwa kugira gute kuraba iyo ngwara ingene ushobora kugira gute kunigana nayo kuyigwanya kugira ngo none ntiyakirime kaba kimezwa. Rero isi yacu ni isi nziza. Rero kugira ngo nyarutse kuri video ntibe ndende cyane ariko kandi ndifuza ko muyimara. Biye kuraba rero za Egypte, biye kuraba za Singapore nabivuze, biye kuraba za Burkina Faso kwa Traoré. Raba Traoré ibyagezemwe uburimyi kandi yatangiye kurima kera. Ariko umunsi raba ahashikiriye igihugu raba ukuntu uburimyi bwateje imbere Burkina Faso. So tomate nyinshi bashora muri Afrika ziva muri Burkina Faso. Nuko rero sinime ndarandira cyane. Niba utaragira subscribe, uragira subscribe kugira ngo tugire umuryango munini cyane w'abarimyi n'abantu bakunda iterambere kugira ngo tutoye tubashikiriza ibi biganiro bishobora gukura haga gushikana n'ahandi. Ndizera neza ko muri video hari ikintu kinini cyane ukuyemwo ushobora gushira mu ngiro canke ushobora kubwira abandi. Video rero ushobora kuyiparataja kugira ngo muyisangire n'abandi bantu benshi cyane gose. Nkavuze ngo bye bye.